Mwaramutse icambere ntimurabe iki kintu nambaye iyi robe canke pijama canke kwita kose umuzehe n'uburengeti biragendana, ariko nashaka kwishura ku kibazo abantu bakunze kubaza sinzi ko ari kutamenya canke kuntega umutego ngo hariho ivyiza mutavuga. Nico kintu agomba nsubire ndacishure en long et en large. Barundi kazi, Uburundi bushasha mwaraye mutoye bugiye kurangwa n'iki? Ubwa mbere amahoro kuri bose. Mere kuri iyi message y'umuntu aguma njigita andungikira utuntu tagira akamaro ngo gira ico tuvuze ko ngo vuga ibintu positive, reka tumwumvirize d'abord. Semerera ni gute? Umeze neza? Je ndashima. Hama mu vyo ubuvuga buvuga amantuze nya critique novuga scientifique. Uvuge côté positif na côté négatif. None nk'ubu kujya define ntaco wayivuze ko avuze yuko ataco yivuzeko. Ubu naho kuba ubushimwe mutambukanye umukuru w'igihugu naho arose ntaco bivuga ko kandi nta kintu kimwe bivuga ko kandi aburonkeye muri Amerika igihugu ca mbere rutura kw'inosi no mu Bwongereza ganza katari igihugu coroshe gira ico bivuzeko sawa irambire ikomerere neza mwubahwa semerera komera nawe mwubahwa bo inyishu yoroshe iri ingufiya nuko jewe mu Congereza vuga ngo I am my own boss. Nije nikoresha namwishe nti reka kuza kunyigisha uko nkora ibintu ntabwo ndagukorera ntabwo umpemba wewe okay? Genda utore mikoro nawe ukore gwawe uvuge ivyo bintu biboneka, end of story. Ubwa kabiri Uburundi bushasha bugiye kurangwa no kubahiriza agateka kazina muntu mu bice byose kandi kuri bose, guturubika umuntu, gutabagaza ubuzima bwiwe canke kubuzimanganya, gufungira abantu busa canke kubafunga bitajanye n'amategeko, kutubaha umuntu ngo nuko atifise. Ivyo byose bikaba biranga intwaro z'agahotoro tugiye kubisezerera muri intwaro y'Uburundi bushasha. Iyo ni inyishu short answer. Mugabo long answer no kuvuga inyishu ndende iramvuye, hari ikintu bita ligne editoriale muri uyu muga dukora canke editorial line. Abari muri social media haco bita kandi niche. Amuntu avuga ati bo je ndiko focusinga ku mabarabara, kunka, kumpene, kuntama. Ligne editoriale nico tuma ona mu Burundi hama abantu usanga evidemment akora ko kazi ugenda barakukumba inyuma ya Neva, bakukumba inyuma ya Angelina, ahantu hose ahagaza, ahantu hose ahemye baca bari coding batubwira. Très bien, je ntabungwanya pe niyo ligne editoriale bihaye nibayikurikize, sinzo bategeka ngo tumbiza amaso, tumbiza kamera muri prison, tumbiza kamera ku mpanda, tumbiza kamera kuri barabara, ntabwo nigana nababwiye je uzonyumvirize. Niyo ligne bihaye editoriale nibakomeze nta kibazo, jewe ni hari editoriale ndaje kukubwiranye editoriale nihaye. So hari abandi usanga bavuga sport, je ntuzokubona ariko ndavuga sport abantu b'Imana ko nta niyo nkurikirana. Nubomba za Coupe du Monde ngo bigeze he ntavyo nzi navyo ndiko ndakurikirana. Niyo ligne editoriale nihaye ivyo ntavyo ndabivugako. Alors jewe ibintu nihaye kuvuga ku Burundi iyo habaye evenement itavyerekeye ni ikintu bita non event mu Congereza. C'est un non événement. Ni nk'imbwa yahumwetse mu muyaga ntavuga ngo ngo ujya mu nuze ngo wafotoye kijya kintu. C'est non event. Non event imwe nivyo muvuga ngo nakayanosa gashimwe banakabagize defile. Reka ndakubaze jewe ugende urabe kuva mu ntango ama video nakoze, urashoboye kwiha iyo ligne editorial yanje, urashoboye kwiha teme yanje, uyu muhizi avuga kubiki, umuhizi ikintu kimuragishinga ni ikihe. Ngira ndabikubwire, ushobora kugenda mu video urabe umpinyuze muri ivyo ugasanga hariho nabeshe canke hariho ikintu iyo defile canke
aho gashimwe gatorera umuti umbwire ndavuga ko nihenze hanyuma ndavuga ko ni ca kibazo aho twasemerereye caronse inyishu i Washington i New York canke kuri defile tugihagarike kukivuga ko jewe ndakunze kuvuga ko kibazo c'ubutungane bikomeye cyane ubwaje ubutungane tugiye en pratique imanza zicibwa za ngondagonde abandi bakirwa imanza abandi bakagira biturire muri ivyo ako gashimwe k'umugore gore wa Neva iyo defile yabo ba force spéciale hari kintu na kimwe vyaturiye umuti idosiye ngeje ujya mu ntara y'Ifisi iyo sheke y'imiliyoni 150 mvuye ndayizererana ngendo kunyene aha no kubona simbona diabete yaragurutse shika mu maso mbarira ubutungane bundenganure bangirira ikigongwe kuko ndarushe pe none nyakuba yani cyubahiro ndenganura fisa amarira menshi cyane aba yagira akababwira ngo nzosigara ndaburana n'abana bamuhwanya kimuhwanya cyarapfuye mu butungane hariho abantu bapfunzwe batagomba gupfungwa kubera atacaha bakoze kubera bakoze ibyaha bito bito abandi bakiriwe imanza zirarangira ntibari kugwa abandi barijwe na sentare ntibasohogwa abandi ndashaka kuvuga abamaze umyoro ntibarariko muri abo bantu bose hari n'umwe yaraye arekuwe asohotse prison kubera hakubaye defile gakura i Bujumbura kubera umugore Neva yaronse agashimwe muri Amerika mbwira icyo gihe ndasonanga ndavuga nti bo ndabonye kimwe ndafise liste ikibaye solved thanks Imana ishimwe cyane inyishu yabonetse ndavuga yo numvise ahantu hishwe umuntu atomuruzi abantu banyurujwe eske ikuvyo defile ikozwe hari umuntu mu banyurujwe bacadi yabande wumvise yaciye araboneka mu bantu bapfuye ntibogaruka bobo hari uwo wumvise yagarutse karonda kinakikubaze canke hariho indication ko ivyo bintu bigiye guhagarara kubera habaye defile gakura kubera njere na yaronse agashimwe inyishu ni no muri yo ka mvuga ni non event ni bagomba ronke na prix Nobel kiretse kumbura ari prix Nobel mu mahoro okay umunsi yaronse prix Nobel de la paix prix Nobel ndayemera nubwo naho nyene kumbure itari jana kwijana bakaronka prix Nobel ya literature ko je ndakunda kwiga prix Nobel mu bintu vya science umurundi yaronse uzombwire mu vyukuri nzosemerera nzoja kwisonga genzo et d'ailleurs muri sport igihe kimwe gusa ngiza kuvuga ibintu bisa n'ibijanye na sport ni gihe umuntu afise abavyeyi b'abarundi ndabivuga uko ariko umu Australian yinjije igitego muri Coupe du Monde aserukiye Australia ico gihe naravuze nico gihe cyonyine navuze kuri sport kubera harimo ikintu nk'abarundi we can be proud of ikintu achievement ku barundi basanzwe sino nk'ivyo by'abaneva nagore baneva ivyo bari mu bimenya gute wa muntu ivyo bintu njere nakora amafaranga yakuye nijye ari wabonye ari karakora akazi ahantu atangure entreprise ibiki mwebwe barabiba bagaca babagera ku bwanyu kuvuga ngo inera bayibegera ku bwayo igakura ubwatsi exactement mwebwe muri nera okay umuntu agenda agafata amafaranga y'iki gigace cy'u Burundi akagenda akagura ibintu akitungisha agaca afata akabatereza utumanyo tw'umukate mugakura ubwatsi muri nera sorry abantu bose mukukumbira umuntu atari karakora ngo yabagaburiye ubwo n'ubunera anyway reka ndeke kuba personnel n'umugani w'ikirundi sorry nkigarutse mu Burundi hariho kibazo c'impunzi ziri Tanzania bamwe babirukana ku nguvu abandi bakora berabera nyene kwera babirukanye aho muri Kongo burya haracari impunzi muri Tanzania hari impunzi mu Buganda hari impunzi mu Rwanda hari impunzi n'izindi zimu en Europe n'ibiki n'ahandi henshi muri South Africa muri abo bantu hari impunzi wumvise iciye yoroherwa iciye itaha mu mahoro iciye imererwa neza mu buzima kubera nje narasha gashimo i New York kubera habaye defile aho i Bujumbura mumbwire ico genda vuga nti turabaze kuronka umuti w'ikibazo kimwe tukiri ku barundi bari hanze bari kwahangayika banapfa muri Tanzania muri Kenya muri South Africa muri Zambia muri Middle East Saudi Arabia cyane Arabie Saoudite na Emira muri abo bose harakantu kagahengo wumvise bagiye kuronka Uburundi bushasha bugiye kurangwa no gusabikanya itunga ry'igihugu no kuvuga ko duhakanye ingendo zahitiye zo kwigumbira zo gukumirana ari vyerekeye itunga ry'igihugu ari vyerekeye imigambi y'iterambere ari vyerekeye amashuri amavuriro ari vyerekeye akazi mu bisata byose abarundi dutegerezwa kubisabikanya mu ntara zose mu moko yose mu bantu bose
kugira ngo umwe wese aronke ico cose afitiye uburenganzira atawandya wangura. Kuko ndakubaza ko je ndikunda rondera solutions ivyo bintu vyo kugura vy'ubuheba vyana bama mu mamarche n'ubwana bw'imbona akora mbona busigaye bw'ibiswi bw'ama mu makizura iyo ni bintu nagenda vyita ubuheba ko mu bintu vy'ama demonstration mu bintu vy'ama performance dukeneye solution ku bibazo bihanze uburundi ntuze kumbwira ngo zuratumbeza kamera ku miyaga yose kirahumeka nta moya ndabifitiye genda nawe bikore kuko wowe ayo ubona biriko bitora ikibazo umuti w'ikibazo wowe ufise je umuti wazo mfise ntabwo uraboneka kugeza uboneka nzoguma semerera. Tuje mu bintu by'ubutunzi. All right, tuje mu butunzi. Uburundi burabuze petrole. Iyo defile hari ukuntu wumvise ishobora kwinjiza petrole na nkeyi. Angelina agarutse mu Burundi hari ukuntu yo yaje azanye akabido ka petrole. The answer is no. Inyishu no. Ikibazo cha petrole nta muti cyatorewe. Abanyagihugu barashashora ikawa n'ibigori ntibaronke amafaranga cyangwa bakanka adakwiye. Ico kibazo cyatore umuti kubera iyo defile kubera ako gashimwe. Nibaza ko ntaba namba. Bo Burundi burafite ikibazo sepa c'amadovize. Eske Angelina avuye muri Amerika yazanye amavarize y'amadolari aciyajana muri Berbe? I don't know, I don't think so. Bo ivarize yazanye kumbe y'amadolari mugabo ntabwo yashyize muri Berbe, yagiye kwitegurira kazoza kiwe ko mu busaza bwiwe nkuko yabibamenyesheje. Ntabwo ari karakorera mwebwe ariko yikorera kugira ngo niyasaza ntazoze gusega. Ntabwo ari sibo ari karakorera kayagashime saki wanyu, kayagashime naki wiwe n'umuryango wiwe. Shaka yuko jewe nzonezererwa mu byo ndiko ndarondera nkibasha ngifise inguvu n'umutwe ko birondera. Nshatse kubabwira ko jewe ndi umuntu arondera ingene azosaza mu zabukuru atagorana. Ndabona ingene nzoba ndumutamakazi nzoba meze. Inivyo je namaze kubibona nzoba ndumutamakazi azerigera kwirabira inka abashusha amata ndanywera yari je nk'imbona kazoza yakazoza kanje ku buzima bwanje ndayibona igicapo cayo. Ivyo rero ni bake babibona. Uburundi bushasha bugiye kurangwa n'umwitwarariko uhagije mu gutunganya no mu kubungabunga ivya leta. Abazoba bajejwe akazi ka leta bazocungwa ijisho n'abanyagihugu. Itunga rya leta ntirisesagurwe canke ngo rinyuruzwe. Uzokorakora mu itunga ry'igihugu uzorisesagura azobahemukiye abanyagihugu, azobahemukiye Uburundi bushasha, nawe abanyagihugu ntibazomubabarira. Tukiri mu vy'ubutunzi uburimi n'ubutunzi bukomeye cyane. Turafise ikibazo c'intabire kimaze imyaka n'ubu aracanyandika ati ntibaraduha. Ubu nango ariko bafose ngo nimimenya barega n'ibiki. Ivyo bibazo biratorewe umuti wa muntu we. Hari engrais chimique wumvise abanyagihugu baraye baronse kubera defile yagenze neza kubera hari umuntu yaronse agashimwe in New York canke Washington ni Mombasa. The answer is no. Ivyo bintu nta nubo genda Uganda bikwike. Iyo defile ntayo nigeze ndabona duce bamugisha base on the internet nta mpamvu yo kwicane ko darana bariko baratambuka bariko bamarcha. I don't have that time. Ubwo bushimo ni hahandi nyene ni ibintu bidafise sense nta nico nagiye gutohoza ngo nigikiri Uganda zikwa ni nonsensical. Okay? Ivyo banga ngo ni muri Amerika ivyo bikanga wowe utarahonyeza ukuguru muri Amerika je ndamaze guhonyorayo ndafise ibintu byo muri Amerika namfise c'est pas grave, c'est pas aussi grave que ça. Ivyo ndibikanganyo ni mugabo encore une fois nigomba kiwe gikomeye gose. Nashake aba yaguze Google yose canke Microsoft canke IBM ntabwo ari Burundi bwungutse ikintu na kimwe. Niho je ndiko ndashimikira Uburundi bwaronse iki ni bisana vya bindi mwavuga ngo neva ngo yarongoye Afrika nti none Uburundi bwungutse iki ngo rindira urabe ndacarindiriye tugeze hagati muri manda yiwe Uburundi bwungutse iki Afrika muri rusange yungutse iki nothing. So je rero vya shallow performance ibintu vyo kucisha hejuru ntavyo ndaba je ndaba umusaruro ndaba resultat ndaba icavuyemo. Okay, nari nabajije for me intabire abarundi bariko bararonka zihagije. N'ibindi bibazo byinshi bihanze abarundi umuntu atoshira mu migwi kumbore mugabo dufate yo infrastructure
infrastructure hari barabara wumvise aho gashimwe kazoshika gaharura kakagira neza telecommunication ubu tugiye kuronka telecommunication nziza cyane yo yakoraniye yagize signature n'amakampani ya telecommunication kumbore yabonanye na Elon Musk aramubwira ati turaduha SpaceX ku buntu cyangwa kuri make kugira abanyagihugu baronke telecommunication je ne pense pas electricité hari barrage électrique igiye kubakwa kubera bagashimwe kabonetse kubera defere yakobetse je ne pense pas bizoguma uko biri abantu bari mu kizime abantu bari mu mwijima mu ndero hari ahantu bumvise ishuri y'akaroro igiye kubakwa ahubwo ni yari hari igiteka sinumvise ngo bayugaye eske ayizo mbona ko zari gusoma no kwandika zirazisomye kumenya gusoma no kwandika zirazimeye gusoma no kwandika kubera bagize defile y'agakura kubera njene yose gashimwe in New York ndiko ndakubaza wa muntu ikibazo mu bibazo bihanze Burundi caragitorewe umuti n'ivyo bintu bibiri uri kuravuga ko umuntu yotagaza ku mwanya ni ikihe kimbwire sante yoba yavuganye sepa n'indi shirika kumbure yavuganye na ntuze Bill Gates Foundation kugira ngo bashobore guterera amagara y'abantu mu Barundi kugwanya malaria kugwanya sida USAID yarahagaze yo yagiye kuvuga ati nyabona Trump twebwe nubwo hagaze USAID buratugura gatoyi tube turanka ko yadukenye rekada ni photo op gusa yakuye ifoto gusa nta kindi kintu na kimwe yakuye kifasha abarundi usivye ifoto abapiqueur n'ababuffon muraba mugaca mutangura kumva ico twita efazi wo mu feeling kujya muntu yinyariye mu ipantaro rien de spécial imbeho ikigaruka kwako ndi nyene umva kajya gafazi wo mu feeling kajya gashuye kahajya wanyariye uhejeje imbeho umubiri wose ugumuyumva okay sorry ndiko n'umunsi navuganye ibishego byinshi muga nuko nta kundi no kuba matching na energy mwanzananye ugace ko amaservice ya leta eske abanyagihugu bagiye kuronka permis de conduire bitabagoye bagiye kuronka ama plaque mu imodoka n'amamoto bitabagoye bagiye kuronka za passport bitabagoye canke kumbure ku buntu kubera juste idefile yagenze neza kubera Angelina yaronse agashimwe muri USA inyishu ivyo bibazo ni no izo nizo teme ziwanje ivyo byo bindagishinga ingene umunyagihugu abayeho ejo bundi nari twako tuvuga abana baguye mu masanganzira sindaronka umuntu ashobora kuba kumfasha ko tubashikana kumuhana bajya abana bagenda kubera ubukene buvuye mu mitumba yiwabo urabimpuzu bambaye n'ukuri nuko urashobora gukora amosozi abana b'imyaka kumbure 18 ngo bagiye kurondera akazi aina gani come on ivyo nivyo bazo bajya bana ingeri n'abahajya hafi yabo mu masanganzira eske yagiye kubaraba abaduzigimo iwabo mu Ingozi dude come on ivyo bintu byo kuvuga ngo tumbeza akamaro genda nawe utumbereze wowe ubona ko bigufitiye akamaro ivyo nije nta kamaro bimfitiye navuze abashoferi b'amakamyo bariko baribwa kuva Muyinga Kobero kugeza Kamenge bagenda baribwa bagatabaza ba OPG ba Mustaneri akabumwe n'abatabara eske abo bantu bagiye kuronka ibisubizo by'ibazo bafise naravuze undi baje ati kwera ki ubundi utangira passport hanze eske Angelina yarabwiye abandi bari New York passport cyangwa muri Amerika yose Canada passport zuba zaraheze ati ni muze passport zanyu tuzibahera hano cyangwa hacasubira kuja mu wundi kuzironuvera ibibazo ivyo bintu bibiri agashimwe na defile vyatoriye umuti nibihe yuko semerera yo bitakumwanya moi je suis conséquent ukeneye gukora entertainment genda urabe kiriku ukeneye gukora sport hari amacano y'ama sport sindayibuka ukeneye gukenda kukumbeza ivyo njene yakoze hari amahaho cyane umuntu abona ahantu agenda kukumbeza nyuma yiwe go watch those ones unyirekere unyihoze okay kuri ico kandi shaka kukubwira ntuzeye CNDD Angelina na Neva na guverinoma bafise abantu benshi bari barabavugira amacano usanga ari karakukumbiza inyuma yabo ntagira ukwangana kubera of course agakecuru gahishije ntikabura abuzukuru littéralement au sens littéral au sens figuré okay Angelina arahishije ntabura abantu bamukukumbira ntabura abantu bamuadvertisinga jewe sindi muri abo okay hanyuma barafise RTNB Radio Nationale du Burundi nta kindi ikora atakurata ivyo leta ikora genda umvirize RTNB unyihoze barafise amajande majourno yo sinkinayoka y'igihugu amajourno y'imigambwe abavugizi ba Neva abavugizi ba CND abavugizi ba presidence abavugizi ba ministère zitandukanye
indiri z'abakozi bahembwa kugira bavuga ivyo bintu vyiza muri iyi nishe turimo y'ukusemera biteye kugenda neza nta n'umuntu abiduhembera tubivuga nyene kubera bituraje ishinga kandi turi nkumwe canke babiri kubera tudafise protection nkuko abandi baba bayifise évidemment mundi hari abandi bo bivuze muga kubera badafise protection navyo bavuga jewe nabonye nishe ahubwo abantu batariko baravuga ahantu batariko barasemerera ahantu abantu babujije ijwi nivyo ndiko ndavuga nimba ugomba komba RTNB komba umuvugizi wa Neva komba umukurutiza wanje Njeri na komba ivyo ntavyo zontoramo genda urondere ahandi uvyumviriza it's clear. Okay, sawa ico kaza naza ko tukirangije ntitwasubira kukivuga ko imyaka myinshi mugira umunsi mwiza tuzosubira koko biraboneka ko abarundi munyote wa amahoro mu gihugu cyanyu, amahoro mu makomine yanyu, amahoro mu mitima yanyu, amahoro mu ngo zanyu.